Yesu nashimwe. Haleluya. Rero tugiye gusoma amajambo tubona aha mu ceti cya kabiri cy'Abikorinto, igice cya 4. Nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu ku rukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yama ahinduka musha. 17. Kuko amarushwa yacu arayigihe, kuko amarushwa yacu y'iki gihe ahwahutse yiyongeranije cyane kudushikiriza ubgiza burengeye bw'ibihe bidashira. 18. Natwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba ari iby'ibihe bidashira. Haleluya. Ijambo tuganira ko ni ijambo rivuga ngo kura amaso kubiboneka. Kura amaso kubiboneka. Hano ku murongo wa 18 Pawulo avuga ati natwe ntituraba kubiboneka, twakuye amaso kubiboneka. Kubera iki? Kuko ibiboneka birabana n'igihe, kandi si igihe cyacu cyose, ni igihe gito. Icyo gituma avuga ngo ntituraba kubiboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, icyo gihe kizohava. Rero ntidukeneye kubishyira ku mutima, ntidukeneye guhanga amaso igihe kizovaho. Tariko dushira amaso aha kuri 18, ariko ibitaboneka bikaba ari iby'ibihe bidashira. Haleluya. Kura amaso kubiboneka. Yesu ashimwe. Twumvise yuko Pawulo hari ikintu avuga hano, aravuga ati ibiboneka ni iby'igihe gito. Iri jambo ibiboneka ririmwo ibiboneka mu buryo bubiri. Ibiboneka Pawulo avuga hano si nk'ukw uraba ijya miduga wuguriye amaso ugaca ubona parikingi, ugaca ubona imiduga, uravye uwo mwicaranye hari ukuntu yambaye, hari ukuntu aboneka. Wuguriye amaso urabona ibiti, ugeze iwawe ushaka kubona ataha ahantu hameze uku. Ivyo nibiboneka. Ariko ivyo Pawulo avuga ngaha si biboneka by'ibifadika vy'ano maso, ariko Pawulo ariko avuga ibiboneka bidushika ko bifatanye n'ibihe. Haleluya. Nk'ubu murabona igihe tugeze mu kihe gihe? Ubu abantu batanguye kuvuga ngo mw'iyi minsi mikuru, abantu batanguye kugira ibyiyumviro by'iminsi none iraboneka. Irashitse. Rero turi mu gihe cy'abantu bafise mu mitwe iminsi mikuru, nicyo gihe tugezemwo. Ariko kandi ikindi nama mbona gifatanye n'ukwezi kwa12 ni ubwoba bw'urupfu. Sibyo none? Iki ni igihe cy'impera y'umwaka, aho abantu baba bazi iti Satani yicabe kubera iki? Ngarondera ibimazi n'ibyo atanose mu kwa mbere, ngaragerageza kugira ngo amadayimoni ari hirya no hino umwaka ntuhere badashikije ibyo batumwe. Ni ukuvuga ngo rero mu buzima bw'umuntu wese hama hariho ibihe bigenda biramushikako. Pawulo nawe aha yavuga, hari igihe avuga nawe cyatuma avuga ibi,
kuko Pawulo nk'intumwa kandi nk'uri kaca mu ibibazo byo gutukwa, ibibazo byo gufungwa, ibibazo byo gukubitwa, ibibazo byo kubeshegwa, ngo yigira incabwenge, yigira umuntu akomeye, ngo ntiyahamagawe, ngo ni umubeshi, ngo yironderera inyungu, yariko aca mu ihamwa. Hariho igihe yariko aracamwo. Nico gituma natwe umwe wese ngaha hariho igihe agezemwo, kandi ico gihe gifatanye n'ibintu kanaka tutabona ariko wewe ubona, tutazi ariko wewe uzi. Ariko inkuru nziza nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kura amaso kubiboneka. Alléluia. Ibiboneka ni ukuvuga ngo ce sont les choses visibles réelles, ni ibintu biboneka by'ukuri. Wewe urabibona naho ntobibona, mbwo hari ibintu bihari by'ukuri. Uno mwaka uri kurahera hari abantu kontra zabo zaheze, barabizi, bari bampaye umwaka umwe, ubu wara none ngiye kurya igihe cya kontra yawe gishobora kuba cyaheze. Abandi ushobora gusanga igihe barimo urugo rwabo ruriko ruratemba, votre relation de couple kino gihe imeze nabi. Ni ukuvuga ngo hari igihe ugezemo, kandi igihe kirafatanye n'ibintu kanaka tutabonesha n'amaso mugabo bihari. Kumbure ko kino gihe umwana wawe yagutaye, ari mu vyaha, ari mu bintu bitari vyo, ariko ngo dukure amaso kubiboneka. Ibi ni biboneka vy'ibihe, ibi ni biboneka vy'ubugaragwa dushobora kuba turiko turacamwo. Ibi ni ibintu biboneka wewe ushobora kuba uri kuracamo. Ariko kandi icyo twumvise bavuga ngaha, Pawulo yavuze ngo ku murongo wa 16 ngo kuko tutihebura nawe umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora. Rero ibi biboneka by'ubuzima bidushikako ngo birafise icyo bikora, byonona ubwenge, bitera umubabaro, birasinzikaza, birica, bifatanye n'uruhagarara. Ariko Pawulo avuga ati naho biruko ntitwihebura, kuko tutihebura ngo naho umuntu wacu w'inyuma asugerejwe. Sinihebura naho kontra y'akazi iri a terme, sinihebura naho ndemvye mugabo umuganga atabona ico ngwaye, sinihebura naho abana mbona umenga bariko barananira, sinihebura naho mu rugo mbona bitameze neza, sinihebura naho ku kazi mbona umenga sinemewe. Haleluya. Rero mwene data, dukura amaso he dukura amaso kubiboneka. Yesu ashimwe. Ico nico turiko turahamagarirwa. Kubereki kuko iyo twagumije amaso kubiboneka, ni hahandi usanga umuntu yageze ahantu akavuga ati ibintu nuko bimeze, negezwa kuvyakira uko nyene. Ariko nabonye yuko ngo ibiboneka ngo ni ivy'akanya gato, si bifatanye n'ubuzima bwanje. Ibiboneka bishobora kuba bindaje ishinga, si umuhamagaro wawe, si umuhamagaro wanje. Ibiboneka bishobora kuba biriko birandemera, ni ivy'akanya gato. Jewe ico mpamagarirwa ngo nkwiye gushira amaso ku bitaboneka. Aleluya. Yesu ashimwe. Ubundi ugiye hariya mu Bikolosayi igice cya mbere ku murongo wa 16, ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Kristo Yesu ngo niho vyose vyaremewe, ibiboneka n'ibitaboneka. Ni ukuvuga ngo kw'isi ni hari ibiboneka gusa,
ariko hari n'ibitaboneka. Haleluya. Iruhande y'ibiboneka hari bitaboneka. Rero twebwe nk'abantu b'Imana turagabishwa kutagenda dushira amaso ku biboneka, ariko dushire amaso ku bitaboneka. Yesu ashimwe. Aho umwe wese rero arahamagarirwa kwiyumvira, mbega ni biki nshobora kuba nashize ku mutima, kandi genda bishize ku mutima vyantwaye umunezero. Ni biki nshobora kuba ndiko ndacamwo, ariko ivyo bintu vyanshize hasi. Ushobora kuba kumbure wari uzi yuko 2025 ihera warongoye, mugabo pastori yerekanye abanyuma. Erega bajyana abanyuma nta bandi bahari. Ni ukuvuga ngo umwaka turarangije. Nawe ukavuga ati none Imana nibesha canke ni nyakuri ko jewe nari navyemejwe. Ibiboneka ni ibintu uko bimeze, ni ibintu uko vyagenze, ni ibintu uko wavyumvise, ni igihe ugezemwo kiri incontournable, gifatanye n'ibiboneka. Ariko none bimeze gute mw'isi y'impwemu? Haleluya. Rero nukwama twiyumvira yuko igihe tugeze mu biboneka nuko hariho n'ibitaboneka. Yesu ashimwe. Igihe nariko nca mu bihe bikomeye, icandemesheje nuko nasubiye kuronka ijambo rindemesha rimbwira ati erega ivyo uriko uracamwo si umuhamagaro wawe. Haleluya. Ni ivy'igihe gito. Kubera iki? Ibi bizohava, ariko ikindi gihe kizoza. Yesu ashimwe. Rero ico twokuramwo nuko ibihe ntidushobora kuvyirengagiza ubundi. Ibihe vyaje biba vyaje, ingwara yaje iba yaje. Twaciye mu kwizera kutariko, ariko Imana iratubogora. Aho higeze kuza urunganwe, natwe urwo runganwe rwari urwo tugezemwo, aho twumva bavuga ati ntitugwara. Bagaca banabikoresha mu bundi buryo bavuga ngo we uri ingwarable. Kimvirana ni gishinwa, bagishize mu mvugo wumva mugabo kirayobeye. We uri ingwarable, wewe nugwara. Nuwagwaye bamubwira ati none ko wagwaye, ngo ya uyu yagwaye si jewe, ni kinyoma. Jewe ndu w'imbere. Jewe w'imbere singwara, uyu n'umubiri gusa wafashwe. Oya wafashwe shavyemera. Rero nituhakana ibihe bigoye, kuko na Paulo avuga ati aha ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 17. Ku murongo wa 17 ngo kuko amarushwa yacu. Urumva Paulo ingene avuga amarushwa yacu. Ubundi uza gukira agira gute? Uza gukira ingwara arayirata. Biragoye kuguma wirengagiza ikibazo gihari, kuko uko wirengagiza ikibazo ko gihari upfa mu bwenge. Burya amadepression ava kuko utakira ibibazo. Ingorane zikomeye twagize mu buzima cyane abantu bashaka kuba babandanya bagira kino gihe, suko haje ibibazo, ariko nuko habuze kwakira ibibazo. Ibibazo utavyakiriye ntibivaho, bibandanya bikuronja. Nuvyemera mugabo birahari, urumva ucupfa mu bwenge.
kuko uguma muri nivyo cyane n'ukuri ibi bintu sivyo mugabo uraremvye mana ibi ntivyoshoboka wega ma wokora ibintu n'ukuri ibi bintu sivyo mbega nakoze iki satana akinjiriramwo cari ikibazo gusa wahamagarirwa kwakira kumbura imana ikaguha intambuko z'ingene ukigendamwo mugabo kubera utaracemera gihari wazazaniwe ugeraho widogera imana wace wugura n'umuryango w'umugwanizi kuza kuvyagira. Pawulo avuga ati amarushwa yacu. Aleluya. Simakana ko umwana wanje byanse yaguye mu nzoga yaguye mu rumogi, simakana ko umudamu umugabo hari kitagenda neza, simakana ko kontra igira ihere nubwo umwango ngo ntayohera biri bien signé kihera 2020 nubwo umwango ngo ntiyohera kandi yaheze. Erega uko utemera ikibazo bisigura ngo nta ntambuko uza gutera zo kukivamwo. Pawulo ati amarushwa yacu. Nivyo iki gice cya mbere ndafise amanota atari meza mugabo Imana iri kumwe nanje. Nivyo ndabona umubiri wanje urasugerejwe mugabo Imana igira neza. Nivyo ndabona umwaka uri kurahera abantu bariko barapfa ari benshi ariko kandi ntizigiye Imana. Amarushwa yacu n'ay'igihe gitoya. Aleluya. Rero tubona Pawulo avuga ati n'amarushwa yacu, ariko kandi ikindi twiga ngaha nuko Pawulo adaheza ngo ayagagamishe ayagire manini, avuga ngo n'ay'igihe gito, n'ay'igihe kandi ngo arahwahutse. Mu yandi majambo ni ukuvuga ngo ibiboneka turabibona turavyemera birahari mugabo imitima yacu ntiri kuri vyo. Alléluia. Notre attention n'est pas là. Nuko umwitwarariko wacu nuri kubiriko biraba bitagenda neza, ahubwo twebwe twabisuzuguje ibitaboneka. Twabisuzuguje ibitaboneka. Twaretse ibitaboneka biraturengera, twaretse ibitaboneka biba ari byo bidutwara. Twemeye kwibira mu bitaboneka, twemeye gutwagwa n'ibitaboneka. Nidushaka gutwagwa n'ibiboneka, twebwe tugomba kuba mu bitaboneka. Amarushwa acaba yahwahutse, n'ay'igihe gito kandi ntituremerewe. Pawulo ngo kuko ngo ntitwihebura, ngo nico gituma tutihebura. Ibihe nivyo mugabo ntituri dekuraje. Umusore twari mu kugira mariage yambwiye ko yabihagaritse mugabo jewe sindi uwiyahura, nimba yabihagaritse ntiyari gwanje, n'umugambi w'Imana watumye abihagarika. Umvise ko uwo muntu yatarukiye mu bitaboneka. Fiance yagiye mugabo umuntu ntiyagiye kwinyegeza yepfo muri Nahangwa. Erega baca baja muri Nahangwa. Karabaye ugasanga umuntu ari ku kiyaga Tanganyika wenyene, umenga yagiye muri Rwaziri mugabo amarushwa. Injira mu bitaboneka. Aleluya. Injira mu bitaboneka uve mu biboneka. Ngo kuko amarushwa yacu yikigiwe ahwahutse yiyongeranije cyane kudushikiriza ubgiza buremereye bw'ibihe bidashira. Ku murongo wa 16 Pawulo ariko aravuga ngo ntitwihebura. Kubera iki tutihebura naho hari ibibazo? Kubera iki tudatwagwa, tutihebuye, tutagiye muri depression, tutavuze karabaye ubuzima bwabishe nanisi ko bigiye kugenda uku, Mana wampevye nukuri ndambaye ibara ndagowe, abantu bababwiye ko bibaye biheze none biheze bitabaye mbega ndabuwande. Oya, saho dutakarira.
Pawulo avuga ati twebwe naho dusugerezwa ngo umuntu wacu w'imbere yama ahinduka musha uko bukeye. Aleluya. Ugiye gusoma hariya mu Banyefeso igice ca 3 ku murongo wa 14. Abanyefeso igice ca 3 umurongo wa 14. Havuga ati nico gituma mfukamira data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'ukw itunga ry'ubgiza bwiwe riri, kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpwemu yera. Aleluya. Rero gukura amaso kubiboneka ni gushira inguvu ku muntu wacu w'imbere, ku buzima bw'Imana, ni ugushira inguvu ku cyo Imana ivuga. Icyo Imana ivuga iyo twagishize ku mutima tukakirondera mu masengesho, tukakirondera kwegera bene data bodutera intege, ngivyo ngo bituma muri twebwe indani dukomera. Uyu mwaka uhera ukomeye mu izina rya Yesu. Nitwaza muri veye, nitwagira Imana bakaduha uruhusha, ntuzoze uje gucura intimba, uzokeshe ukomeye mu izina rya Yesu. Naco bitwaye ivyo wari biteze uyu mwaka, nimba bitaraba ukomere mu izina rya Yesu. Aleluya. Kumbure yuko uyu mwaka watanguye bimeze neza, ariko uheze bimeze nabi, ukomere mu izina rya Yesu. Ntucike intege. Aleluya. Ivy'uyu mwaka ngo ni ivy'igihe gito parapo y'ubwiza ubikiwe. Aleluya. Yesu ashimwe. Nshaka kuba watanguye 2025 uvuga ati fiyanse araza, akazi karaza, ya viza iraza, ya busi iraza. Nurangiza uyu mwaka wumva umenga c'est le chaos qui s'installe, que Dieu s'installe dans ta vie. Reka Imana ishinga imizi. Niryo sengesho tubona rya Pawulo ngaha, ngo nico gituma mfukamira data wa twese ubwiza. Aleluya. Uw'imiryango yose yitirirwa 16 Efesiens 3:16, ngo abahe nk'ukw itunga ry'ubwiza bwiwe kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpwemu yera. Ntucike intege. Haleluya. Uyu mwaka ntuwitirire inane blanche. Reka guha izina ritari ry'uyu mwaka. Vuga ati uyu mwaka nawubonyemo Imana. Vuga ati uyu mwaka narakuze. Vuga ati uyu mwaka narakoreye Imana. Vuga ati uyu mwaka Imana yangiriye neza. Vuga ati uyu mwaka narabonye aho vyabereye ikosa. Vuga ati uyu mwaka uha izina. Aleluya. Uremeshwe n'ubushobozi imbere mu mutima ubihawe na mpwemu yera. Kubera iki? Uciye usimbira hepfo gato mw'uyu murongo nyene 17, ngo Kristo abe mu mitima yanyu kubw'ukwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'umushinge agubatseko, mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke, ubw'amakika, bw'igihagarara n'ubw'amajepfo ubwo ari bwo. 19, mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunezerwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twimvira byose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri, icubahiro kibi cyayo mu ishengero no muri Kristo Yesu, kugeza ku buzukuru bose n'ibihe bitazoshira. Amen. Bene data,
les réalités visibles, ukuri kw'ibintu biboneka, uno munsi ntitukwirengagize. Ntiwihofure, ntiwicanganye, ntiwikure mu bwenge, ntiwigire umusazi. Akira ibintu uko bimeze. Uvuga ati uku ni ukuri kw'ibiboneka, mugabo ndakeneye ukuri kw'ibitaboneka. Alléluia. J'ai besoin des réalités, des choses invisibles. Ndakeneye ukuri, ndakeneye icyo Imana ivuga mu isi itaboneka, mu bitaboneka mbega havugwa iki? Kuko iruhande y'ibiboneka byabaye biriko birambako, iruhande yavyo hari ukundi kuri kw'Imana. Aleluya. Uko niko ndondera. Ubu ati mbega ndakuronderera he? Ndakurondeza ukwizera, ndakurondeza ijambo, ndakurondeza kwemera, ndakurondeza icyo Imana ivuga. Ivyo ngo bima kurema muri jewe, nkambara inkomezi muri jewe. Haleluya. Kandi mwuko kwambara inkomezi, Bibiliya ivuga ngo hari ubushobozi buba propaje, hari ubushobozi busohoka aha hantu butuma Imana ikora, igakora ibirenze ivyo mbona, Imana igakora odora y'ibihari. Kubera iki? Nagiye mu ijambo, nemera ukuri kutaboneka, ndapfukama ndasenga, ndavuga ngo Mana, naho biri ukuri Imana yanje, ngibi bituma Imana ikora ibirenze cyane. Bya bindi tubona n'ivyo twiyumvira vyose. Haleluya. Rero gukura amaso kubiboneka ni kurondera ibitaboneka vy'Imana. Ibi ngo bituma muri twebwe tugira gute? Dukomera. Ikindi tubona bavuze mu Bikorino ba kabiri igice ca 4 ni ku murongo wa 17, ngo kuko amarushwa yacu yikigiwe ahwahutse yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye, ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Aleluya. Iyo turiko duca mu bihe bigoye, iyo uyu mwaka tubona ingene ibintu binyuranye n'ivyo twari twiteze, ubwa mbere turondera Imana tukumva umugambi w'Imana muri vyo. Ariko ikindi tugomba gutahura, aleluya, tugomba guhishurirwa, tukamenya yuko burya ibi bihe biraririye kuvyara ibihe vyiza. Sinzi ko mwavyumvise. Ibihe bigoye, ibiboneka, Saint Paul avuga yuko ngo biraririye kudushikiriza ubwiza. Hari iciza kizovamwo. Yesu ashimwe. Ngo gukura amaso kubiboneka nukurondera icyo Imana ivuga tukahaca dukomeye. Ariko ikigira kabiri ni no kuguruka amaso tukabona a travers, tukabona ivyiza bizoza. Nivyo mbona Paulo avuga ngaha ngo kuko amarushwa yacu y'iki gihe ahwahutse, washaka ariyongeranije cyane. Ariko twebwe ntaturaje ishinga, kuko aya marushwa yo nyene ubwayo intumbero yayo ni ukudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Ni igiki kiremesha umuvyeyi yibungenze? Ikibondo. Ego umuvyeyi yaba atabona ikibondo mu vyiyumviro vyiwe, burya yociye apfiramo hajya nyene. Erega indi irajyana, irababaza. Nico gituma abarundi bavuze ngo woyibaza uwayi, hajya harimo akantu. N'ijambo ry'Imana ryavuze ngo umugore ngo azogira gute? Azovyara. Rero aba mama bagira aho baba bubahwe. Iyo dushize aha baje guhezagiza abana, ubundi ntituba dukwiye guha mikoro ubwa mbere, ni kugira ngo serugo nataha arashwana.
ngo yasuzuguriwe imbere y'ishengero. Oya, burya mikoro ibikwiye kuhabwa inarugo, akavuga ati ni ukuri yo niwe abakwiye kuruhukiraho imbere. Nayo umugabo aza ateruye umwana, Imana yarabikoze, ibyo yakoze sha urabitse. Bene data, abizera igituma bashobora gukura amaso kubiboneka nuko bayashize kubitaboneka. Haleluya. Ngaya amarushwa ahwahutse, kandi naho tubona yiyongeranije yo nyene ubwayo ngo yiteguye kudushikiriza ubwiza bw'ibihe bidashira. Haleluya. Narifise umugenzi yakunda kuntera intege, turaye ubusa niwe yarambwiye ati frere tuzojya. Mugoko yankurira yaca akora mu mufuka agakuramo amafaranga 50 yo muri 2000 yaragura umukate. Akambwira ati genda ugura umukate turye tunywa amazi tuzorye ejo. Ubundi ivyizigiro vy'abizera, haleluya, bigaragarira he? Biri mu c'Imana ivuga. Twebwe dukomerera iyo turiko turaja, nidukomerera aha turi, dukomerera mu byo tubona imbere. Haleluya. Bibiliya itubwira ngo Kristo Yesu ntiyari kudushikana ku gakiza iyo ataza kuba ariko arabona minevame muri 2025. Kuko bimbwira ngo yihanganiye umusaraba, amarushwa aremereye asumba uko twovyiyumvira, niyo Yesu yaciyemo iraandure, yagumye ko. Kubera iki? Ngo yihanganiye umusaraba, niyagira ikindi soni zawo, ngaremeshwa n'ubwiza bwo hanyuma. Byari bibereye yuko turonka umwami yemera kubabara. Burya abakristo batemera kubabara ntibagendana n'Imana, kandi abakristo batemera kubabara ntibazobona Imana. Gendana n'Imana mu marushwa, reka kwivayanga mu marushwa, reka kuja mu vyaha mu marushwa, reka guta Imana mu marushwa. Gendana n'Imana mu bihe bigoye, kuko mw'ivyo bihe bigoye nyene ngo hazovamo ikintu ciza, hazovamo intahe. Burya birababaje kubona Imana izokora mugabo twaragiye mu caha, kuko ibyo uri kuracamwo bizohera, ariko mbega n'ivyahera tie fier. Umva uhagara imbere y'ishengero ukavuga ati naciye mu kibazo, ariko hanyuma y'ico kibazo nagendanye n'Imana, none mwuko kugendana n'Imana nabonye Imana. Nabonye Imana. Haleluya. Ugiye hariya mu Baheburayo igice ca 12, Hébreux 12 verset 2, avuga gute? Abaheburayo igice ca 12 ku murongo wa 2, ngo dutumbere Yesu wenyene, ngo niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu, kandi niwe yagusozereye, uwo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, abona ko isoni zawo ari ubusa, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Wihanganira ikibazo. Abakristo ba kino gihe ntibashaka ikibazo, ahubwo bakeneye umuvugishwa avuga ibinyuranye n'ikibazo. Turakeneye abakozi b'Imana batubwira ati nivyo uri mu kibazo. Ntidukeneye abakozi b'Imana batubwira ati oya ivyo ntuvyemere, ntuvyemere ubirimwo. Numva ko ariko arakugwaza ubwenge. Ejo hari uwambwiye ati pasteur, je vraiment ndibungenze, mfise 23 ans, none ngire gute? Ibi bintu muirabi babimenye mama aca yicwa, papa aca mwica.
tiwewe mfasha kwihana hamusengere kugira ngo ibintu umwana nzomuvyare mwibanga. Wewe gusa mfasha nihane hamuco nsengera umwana nze ndamuvyare neza, hama rero ibisigaye wewe uzomfasha ingene bigenda biragenda mugabo biri mwibanga, kuko mama ibi bisohotse yoca ambwira ati none ugomba pasiteri muce mujana mw'ico cyaha ngo ntaco ti wewe ko bikugoye ndafise undi mupasitori azobimfasha. Bene data, oya, ikibazo ni kibazo, gendana n'Imana mu kibazo. Ndamubwira terega wewe ikibazo ufise nuko wiyumvira yuko niwihana ugaca uja kumenyesha umuvyeyi nuko utegekanye ingene bizogenda. Wewe uzi mu mutwe ko umuvyeyi wawe azoca yicwa, none wumva azoba babibwiriye Imana iki? Erega ubibwiye Imana kugira umuvyeyi wawe ntiyicwe. Niko kamaro ko kwihana ukabibwira n'umuvyeyi, wabibwiye Imana kugira ibe muri vyo. Rero iyo ubihaye Imana nuba ukivuga ngo umuvyeyi wanje azicwa. Haleluya. Rero iki gihe dukeneye kugendana n'Imana, biguma vyoroha, bikomera vyoroha, uko bisa kose tugomba kuba mu Mana, kuko dufise umunezero w'ingene nitwasohoka aho hantu ibintu bizoba bimeze neza. Haleluya. Abaroma 12, Abaroma 12 ku murongo Romains 12. Abaroma 12 ku murongo wa 12. Haravuga ngo munezerwe kwizigira ibizo, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga. Haleluya. Bene data, turakeneye gupfukama tugasenga. Iyo twapfukamye tugasenga, ya marushwa ngarawahuka, nk'uko Pawulo yabivuze, bigatuma tuyihanganira. Ariko kandi mwuko gupfukama tugasenga biduha kunezererwa ibyiza bizoba. Agakiza dufise n'akivyizigiro vy'ibizoba. Shira umutima ku bizoba. Kugira umuvyeyi avuga ati nzovyara, vuga ati nanje hano nyene hari kizovamwo. Haleluya. 16. Muhuze umutima, nimushira imitima ku bikomeye, ariko mugendane n'ivyiyoroheje, nimwiyita abanyabwenge. Ntushire umutima ku bikomeye uri kuracamo, gendana n'ivyiyoroheje. Ivyiyoroheje ni iki jambo ry'Imana rivuga. Hamwe n'ivyo vyose ngo iyo bija hose hazova mwiciza. Haleluya. Rero twosozerera kuki iri jambo rivuga ngo kura amaso kubiboneka, ni ukuvuga ngo ikibazo kirahari, ibintu hari ukuntu bimeze, hari amakuru wumvise. Iyo bija hose iruhande y'ivyo nyene, shira umutima ku vy'Imana ivuga. Rondera ibitaboneka vy'Imana bikuremeshe, bigukomeze kugira ngo ubandanye urugendo. Ikigira kabiri, shira umutima, haleluya, gira umunezero w'ivyiza bizoba, kuko aya marushwa n'ay'igihe gito. Nafatanye na wewe, afatanye n'igihe, nafatanye na wewe, kafatanye n'igihe. Rero senga, bwira Imana kuyizeye, bwira Imana kitazogukoza isoni kuko nikoza isoni, bwira Imana kutazomarama, bwira Imana kutazotetegwa. Vyura umunezero w'ivyiza bizoba. Imana ibahezagire. Dukomere Imana amashi.
dusabe abaririmbyi bashike hano imbere kugira ngo dusenge twankura uhagarara ngo mu mpera y'umwaka. Shaka uvuga ati twebwe mu mwaka uri kurahera dutegerezwa guhamba. Ivyo nibiboneka tugomba gupfukama tugasenga. Haleluya, tugahamagara Imana. Shaka uvuga ati mu muryango iwacu naho twubaka bose babaye isubira muhira, nanje singishaka kubaka kuko nzi bizokurikira. Ivyo nibiboneka biri mu muryango wawe. Ivyo vyose ugomba guhagarara ku maguru yawe ukabwira Imana ivyo wizera. Turashaka kuvyaguruka. Mpwemu w'Imana ari muri wewe ariko arakubwira uyu mwaka uri kurahera isengesho ukwiye guherezamwo mu uyu mwaka. Va mu kivunga. Le 31 dukwiye gukesha ijoro twese tuje guhimbaza abaronse n'ababuze, abo vyakunze n'abo bitakunze. Dukwiye kuza twarakuye amaso kubibone, twarayashize ku bitaboneka. Dukomeye muri twebwe, turi munsi y'umusaraba kandi twuzuye umunezero kuko bitazorangirira hajya. Ariko ngayo marushwa nyene, iyo nyene ubwayo ngo niyo azodushikiriza ubgiza. Reka uduze ibiganza vyawe. Shima. Simfisi uduze ibiganza vyawe. Umwaka uri kurahera isengesho ryawe ryari ryabuze. Wari wumva utosenga, wari wumva umenga umwaka uheze nabi, wari wumva umenga umwaka uheze atashimwe, uheze bibishe. N'abariko barahereza umwaka mu vyaha, muri depression, mu kwihebura, fata ingingo yo guheza umwaka uri kumwe n'Imana. Simfisi chonotinya nagyari reka Imana igira icyo ikubwiye. Reka ishimwe ridutubize mu mutima wawe. Zanje zose aziho zakwa Yesu amfashe ukuboko anzigamiye y'umutima. Yesu yashize birenge byanje kuri we n'urutare uti Yesu amfashe ukuboko anzigamiye. Yesu ni washize birenge byanje kuri we n'urutare. Tugiye gukora amasengesho abiri. Isengesho rya mbere ni ryo kuvuga ati Mana, ndakuye amaso kubinyikuje, ndakuye umutima wanje wari kurononekara
usinzikarira mu bitagenda neza, reka usenge iryo sengesho. Isengesho ririmo kwihana, repentance. Ihane ko washize umutima kubiboneka. Duza ibiganza byawe. Mana, turi hano, icyo twihanye nuko twaretse imitima yacu igafatana n'ibiboneka. Mu izina rya Yesu turaje mwana, turi hano, nous nous repentons. Turaje Mana, tuje imbere yawe, turashaka guhindukiza imitima yacu, turashaka guhindukiza imitima yacu. Oh, turagomba gukura amaso yacu kubiriko biraba, kubiriko birashika, kubyo twumva, kubidukikuje, aho dukora, ku miryango yacu, aho tuba, mu byo turimo, mu bitwerekeye biriko bigenda nabi, mu bitwerekeye byagenze nabi. Twase kuzimirira muri byo, twase kwiheburira muri byo, twase gutunurira muri byo, twase gutwarira muri byo, kuko tuzi ko bidafatanye n'ubuzima bwacu, n'ibirikore hano si wo buzima bwacu, si wo muhamagaro wacu. Ni iby'igihe, ni iby'igihe, ntituzi ingene bizogenda, ariko ni iby'igihe. Turaguhaye amashi, tuguhaye icyubahiro. Haleluya. Isengesho rigira kabiri ni isengesho rivuga ngo, Mana, ndanezererewe ibizoba. Reka uduze ibiganza byawe. Ati, ndanezererewe ibizoba, ndanezerewe ibizoba. Ibitabaye uno mwaka si ukuvuga ko Imana itari kumwe nanje. Ndanezererewe ibizoba, ndanezerewe ibizoba, ndanezerewe ibizoba. Mana, nguhaye amashimwe, ndaguhaye amashimwe. Aya marushwa arahwahutse, n'ay'igihe gito. Haleluya. Kandi ngo ariyongeranije, ariko iyo bija hose afise iherezo, kandi mu iherezo ryayo hazovyuka ubwiza, hazovyukamo ibikomeye. Hirya y'ibi nzoshinga intahe, hirya y'ibi nzovuga ko Imana iri kumwe nanje, hirya nk'ibi nzovuga Imana, hirya y'ibi n'abanyikuje bazobona Imana nizeye, hirya y'ibi n'abanzi bazovuga ngo ari Imana, hirya y'ibi. Mana, ndanezerewe, ndanezerejwe n'umugambi wawe ku bugingo bwanje, ndanezerewe n'ibitaboneka byawe byo mu ijambo ryawe, ndase gufatana n'ibiboneka by'amaso. Mana, by'ibibabaza ndashize umutima ku munezero. Haleluya. Mbikiwe w'ejo, umunezero w'ibizoba ndawakiriye, ndase umubabaro w'ibiriko biraba. Jewe nakiriye umunezero d'avance w'ibizoba, umuhamagaro wanje muri wewe Mwami. Ndagukomeye amashi. Uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye, uri Imana ikomeye. Ni mu izina rya Yesu dusenze dushima.